uyu munsi numva shaka kurangiza ijambo twize muri iyi minsi itatu, ariko ndashaka ko turirangiza umuntu ashira ko novuga nti inyundo ya nyuma. Yesu ashimwe cyane, Bwana sifiwe sana. Numva icifuzo n'isengesho rya kino gikorane nuko iki gikorane giheze Imana yobongera kuyikunda uko mutigeze kuyikunda. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana itwongere kuyikunda kuko byose vyugariye aho hantu, kandi nigo rufunguruzo rw'ibintu byose gukunda Imana. Bwira umuco wete ndakwifurije gukunda Imana, haleluya. Kuko twarabonye yuko bishobora gushika umuntu agakunda ivy'Imana, agakunda ivy'Imana itanga kurusha uko akunda Imana. Ariko umunsi wejo uko twize kuri Dawidi, ikintu twabonye Dawidi atandukanira ko n'abantu benshi bo muri Bibiliya, nuko Dawidi vy'ukuri yari umukunzi w'Imana. Kandi nemera yuko ico arico kiduha amahigwe menshi kandi meza mu buzima bwacu iyo ducitse abantu bakunda Imana. Mpora nkunda no kubwira abantu, hari igihe abantu batubona mu byo dukora, bakatubona uko batubona, bakumva umenga. Mpora mbwira abantu nti nukuri ndaryohererwa agakiza n'imigenderanire yanje n'Imana kurusha uko ndyohererwa gukorera Imana. Kuko gukorera Imana tukorera Imana kuko turi abana bo mu nzu, ariko kandi tugomba gukorera Imana tuvuye mu migenderanire. Ntitugomba gukorera Imana tumeze nk'abantu b'abacangero bariko bakora ikivi bafise ivyo barindiriye guhabwa. Bene abo bantu kenshi bacika intege mu gukora kuko baba bafise umushahara biteze, ariko iyo ukoreshwa no gukunda urakora. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo dufise muri no myaka mwishengero mu bantu muri no myaka uravyumva nuko urukundo dukunda Imana rwatitutse, nuko usanga urugezo rwo gukunda Imana rwaragabanutse cyane mu buzima bwacu. Ugasanga benshi baheruka gukunda Imana umunsi bakira Yesu. Muri ijya minsi ya mbere niho bari bafise inyota bakunda Imana, ata vyinshi baza, ata n'imirongo myinshi ya Bibiliya bazi, ariko ugasanga ubunye usigaye ubandanya mu vy'Imana, ariko sinzigene uri kurabibandanya utayikunda. Ufise ikibazo kweri, kandi imoteri yawe irakeneye amavuta yitwa urukundo, gukunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi nkuru ya Luka igice ca 15 nshaka gusoma uno munsi, mpere ku murongo wa 12 n'uwa 13. Sinza gusoma imirongo yayo yose kuko ni inkuru y'umwana w'icangazi dusanzwe tuzi, n'umugani w'umwana w'icangazi dusanzwe tuzi. Luka 15 murongo wa 11 na 2 na 3. Kandi arababwira ati, uwo ni Yesu yaciye umugani. Habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data numpirage iryanje. Nimuvuga uti irage. Abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike iheze, umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose, aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo asesagurira ibintu vyiwe vyose mu buhumbu. Ugiye ku murongo wa 22 hakavuga ngo, maze se abarira abashumba biwe ati, nimuzane n'ingoga, umwambaro uruta iyindi, n'impeta ku rutoke, n'inkweto ku birenge. Muzane yashuri inuze muyibage, tujye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Nuko batangura kunezererwa. Murongo wa 30. Maze uwo mwana wawe aje. Uwo ni wa mwana agira kabiri. Maze uwo mwana wawe aje, yamaze ivyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramwishura ati, mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ivyanje vyose ni ivyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko uyu murumuna wawe yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igikorane carangyoheye kuko twarize, kandi iri jambo twararihagaze ko ndibaza yuko aya majambo twize muri Petero wa mbere
mu gice ca mbere guhera ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 5. Ndibaza ko muzoyazigama kandi muzoyiga ko kandi Imana ikayagura. Iyi nkuru Yesu atwereka igicapo c'abana babiri. Aba bana babiri ndabagereranya n'ishengero. Ni nkuko novuga ngo mw'ishengero hari uburyo bubiri canke hari ubwoko bubiri bw'abakristo. Aba bana bavukana, muto niwe dutangura dusoma inkuru ziwe, iki gice kikarangira twumva inkuru za mukuru. Aba bana baratandukanye kandi kenshi muri Bibiliya iyo turiko turiga turanegura uyu mwana muto inyifato yiwe, kuko tumubona yagiye mu buhumbu, tumubona yagiye mu ngeso mbi, tumubona yagiye konona, tumubona yagiye agashika ahantu afutana agasangira n'ingurube. Uwo mwana turamubona cyane. Ikintu dutahura kuri uyu mwana mukuru, uyu mwana mukuru yasigaye muhira asigarana na se, aboneka nk'umwana yumvira, aboneka nk'umwana afise urutonde, aboneka nk'umwana atagiye kwihumanya, aboneka nk'umwana yagumye mu murongo w'umuryango ushimwa. Kandi biboneka yuko na se amuha amanota meza, kugeza uyu munsi mwene wabo atashe bikamubabaza kubona se yabaze ishuri, hakaba umunsi mukuru, hakaba indirimbo, hakaba kutamba, hakaba kuryoherwa. Bikamubabaza kuko yumva ko se we wataco yigeze amuha. Hariho abantu baba mw'ishengero ariko batigeze batahura uburenganzira bwabo. Hariho abantu baba mw'ishengero bakunda Imana, unashima baboneka ko arabizigirwa bari mu rutonde, ariko hakagera ibihe bacamwo mu buzima bikatugaragariza yuko vy'ukuri atakwizera bigeze bagira. Ariko mu migenderanire yabo na se hari ikintu so mw'ijuru ashobora kugucisha mw'ijisho, kuko wabaye mu nzu y'Imana umenga ufise urutonde, ariko biranashoboka yuko urwo rutonde wari ufise canke urwo rutonde ufise ruva mu gutinya ico Imana yokugira canke igihano, sinzi ivyo ari vyo. Ariko tubona uyu mwana yabaye mu nzu y'Imana, yabaye mu nzu ya se, afise ivyifuzo vyinshi, ashaka yuko banamubagira n'ihene, ashaka yuko banamubagira n'inkoko. Uyu mwana yabayeho yifuza no kugira umunsi mukuru n'abagenzi. Uyu mwana yabayeho yifuza no kugira n'umunsi mukuru. Se akaba atunze afise ibintu byose, ariko umwana akaraba ivyo se afise akabirabana umutima wo kwifuza, ariko agatinya kugira ico asavye, agatinya kugira ico abwiye se mu vyo akeneye. Atuntura muri we kuko adashobora gusaba, atuntura muri we kuko adashobora kubwira se ati ndakeneye nanje umunsi mukuru, ndakeneye kuryoherwa. Abaho yifuza ivya se mu mutima wa se. Uyu mwana yari abifitiye uburenganzira kuko ari mu murongo mwiza, ntaco se atari kumukorera, ntaco se yari kumwima, ariko nubwo se yari yiteguriye kumukorera vyose, uyu mwana ntiyigeze yubahuka kugira ico asavye, kuko atigeze yibaza yuko abereye kugira ico asavye se. Urashobora kuba mu nzu y'Imana kuko utatahuye yuko muri Kristo twarazwe. Twaravuze yuko iri ragi rigaragara mu bihe vy'iherezo duhabwa n'Imana, ariko twaravuze ko muri iri ragi harimo n'andi masezerano menshi agize ubuzima bw'uno munsi tubayemo, ajaye n'ivy'Imana itwemerera kandi dusezeranira abizera twese. Hari ivy'Imana yadusezeranye ko izokora mu buzima bwacu. Ariko ngomba kukwibutsa ngo utizeye kwica Imana yavuze, utizeye kwica ijambo ry'Imana rikuvuga ko, utizeye amasezerano Imana itanga mu ijambo ryayo, uzobaho nk'umuntu akehaniwe canke afise ivyo akenye, atari uko so mw'ijuru atagomba kukugirira neza, ariko ari uko wewe udafise ukwizera ica gusezeraniye kugifitiye uburenganzira kuko wibaza ko utabereye. Ndagomba kukwibutsa uyu munsi kuri uyu mugoroba ngo ugomba kwitahura nk'umuntu afise uburenganzira mu bucuti bwawe n'Imana, mu gusangira kwawe n'Imana. Ugomba kwizera yuko hari ico Imana igomba kugukorera kandi yuko Imana biyinezereje kukugirira neza.
Imana birayinejereje kukugirira neza. Imana irabikunze kukugirira neza. Imana irabiryoherewe kukugirira neza. Imana iravyifuza kukugirira neza. Naho wombwira ngo none kataciza nigeze mbona mu buzima bwanje kinshikira, uyu munsi ndabikumenyesheje urafise uburenganzira bwo kuvugana naso ukamubwira ico ukeneye, kuko yaravuze ngo mumenyeshe ivyo mukeneye vyose. Haleluya. Mu kugira gute? Mu kwinginga no mu gusenga bifatanije no gukenguruka. Yesu ashimwe cyane. Turafise uburenganzira ko kubwira umuvyeyi wacu ico dukeneye. Ntituba turiko turayigora, ntituba turiko turayisamaza ifise ibintu byinshi rikirajera mu isi. Oya, irabiryoherewe kumva amajwi yacu tuyibwira ngo Mana ndagomba unkorere iki kintu, ndashaka unyishure muri iki, ndagomba ngirire gutya kuko warampezagiye, waranyugururiye Mana, ndashaka iki kuko Bega nta bavyeyi murabona mutunga abana uravyumva ukabona hari umwana atanarimwe gusaba. Abavyeyi muri ngaha Yesu ashimwe cyane. Biramaze kugushikira ukabona hariho mu bana bawe udagusaba. Nta muvyeyi numwe atagira impungenge yabona umwana wiwe atamusaba, kuko umuvyeyi wese yipfuza kubona abana bamubwira ico bashaka, ico bakeneye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ariko uyu mwana mutoyi rero nawe mutoyi asa na benshi bari mu ishengero nawe benshi cyane. Mutoyi amaze kuca ubwenge akamenya ko hari uburenganzira afise ku myaka yiwe yuko se amugabira vugutiragi. Yesu ashimwe cyane. We yatekeye umutwe se aravuga ati foko papa mpa vuguti guteka umutwe. Sinzi imisi vyamufashe kugira ngo abimubarire, ariko ategezwa kuba aravyimvire katako je papa nampe vrema, kuko je uyu mutama ukuntu tubanye vrema ndabona ataco nzovamo. Uyu mutama je ukuntu ndamubona ndabona umenga hari ibintu atibwira. Uyu mutama ukuntu ndamubona ndabona hari ibintu vyansize, ndumva makuru ya hariya mu gisagara, ndumva makuru yabo tunga nivyo barimwo, kandi nshize ku munzani n'ivyo mfitiye birashobora kunkorera kumviramo igitangaza, birashobora kumpa umuyondi w'isi, birashobora kumpa umuyondi w'ibintu. Uyu mwana arazabwira se ngo mpa ivyanje. Ndashaka kubabwira ikintu ca mbere kwirage. Mbe mwari mubizi yuko iyo ibintu biri mu rutonde rwiza nta muntu asaba ngo bamuhirage igiye? Mwari mubizi? Nta na rimwe mu bisanzwe uvuga ngo mirage iryanje, ahubwo ejo twaravuze yuko iragi rihabwa umuntu bivanye n'urugezo rwiwe rwo gukura. Urishika ko kare aba ari imfuvyi, ariko ugifise so niwe amenya ryari akuraga bivanye n'urugezo rwawe rwo gukura. Ariko uyu mwana arengeye na mukuru wiwe aje kubwira se ngo mpa ivyanje. Ndakunda uyu muvyeyi kuko uyu muvyeyi sinzi ko bahaririye, sinzi ko yabanje kumwankira, ariko Bibiliya ivuga ngo bose yarabagaburiye. Mugomba gutahura yuko uyu mwana muto asavye se bose yarabahaye. Bose yarabahaye arabagaburira, ariko mukuru nawe ubwo amuhaye, mukuru we washima kugumana na se. Ariko muto amaze kwakirira gigiwe moto chini vyihuta cyane ngo bukeye atekera ibintu vyiwe agira gute aragenda. Ico shaka kuvuga ahantu tugomba kwiga ko niki, ikibazo no munsi tugira nuko abantu barakizwa bafise ibyo bashaka ko Imana izobaha. Ugakizwa ushaka kumva amahoro, ugakizwa uvuye mu kiriyo, ugakizwa ushaka gukira ingwara, ugakizwa waraye uciye mu bihe bigoye, ugakizwa hari umuhungu yarayaguhevye wahemukiye ugira wiyahura ukumva inkuru za Yesu ukamwakira. Ubiravye burya kenshi abantu bakirijwe bafise ahantu bavuye hatabahoroshe, kiretse bamwe muri mwebwe mwabikuriyemo ivy'Imana. Ariko murambwira ati bamwe muri twebwe Yesu tumeze nk'abamwitoreye kwibarabara, no muhirane bana mutubwiye kuko ivy'agakiza nta nivyo bari bazi, ariko tuyerera ngaho mwibarabara twaraguye kuri Yesu. Kenshi be nabo bantu menga bamutora kwibarabara canke bahura nawe mu vyabo. Kenshi be nabo bantu nukuri
wumva ari ikintu gishasha uvumbuye, ariko kandi iyo umucakiye uramucakira vyakwera, kuko wumva akumaze inyota, kandi wumva ari kimwe mu bintu utigeze wumva canke wabwiwe, ukumva Yesu araryoshe cyane. Rero kenshi twese tumenya Yesu dufise ico tumushakako. Tumaze no kubwiga ubutumwa twaramenye yuko muri Yesu hari amasezerano kandi hariho ivyiza. Ariko ikintu maze imisi ndiko ndavuga, biraba bibi cyane iyo mwishengero havuga ubutumwa bwinshi cyane buhagaze gukundisha abantu iragi dufise muri Yesu, kurusha uko hagwira ubutumwa bwiza bukundisha abantu Imana. Bantu b'Imana, ngenda babwira iki kintu kimwe, aho uzomenyera ubutumwa bwiza bwa kwere budacanze, ubutumwa bwose bwiza wumva bukujana gukunda Imana, ubutumwa bwose wumva bukujana gushaka gusa n'Imana. Kuko mu Baroma Bibiliya ivuga ngo Imana yaduhamagaye, yadutoranije kera kugira ngo duse n'umwana wayo. Ikintu twese twahamagariwe gusa na Kristo. Ibi amashengero yose arabihurije ko naho mumbwira ngo vision ya fekabu niyihe, twese abizera twahamagariwe gusa na Kristo. Rero iyo ndiko ndumva ubutumwa, ifo ko ubutumwa bwose numva aba ari ubutumwa buntera gusa na Kristo, buntera kurushiriza kugenda gukura ku rugezo rw'igikuriro ca Kristo twaravyizeje. Iyo ndiko ndumva ubutumwa buntera kwikunda, iyo ndiko ndumva ubutumwa, twe tugikizwa, twarabohoza amazu, twaraduga ikiriri, tugafata amazu yose meza ngo winya ngo mizina rya Yesu Kristo, ko bari baratubwiye ngo ico watuye kiraba. Una musi ubutumwa bw'ukwatura bureze. Bega abantu b'Imana, iyo abakwere ko ari ugupfa kuvuga tukaronka, uza amazu je nafasha, twarabohoje amazu. Twe twarabana b'abanyagisagara, tubonye imodoka nziza ukabona irenganya ngo mwizina rya Yesu Kristo ndayifashe, yaravuze ngo uravyumva n'imirongo yose ivuga ngo tuzoba imitwe ntituzoba imirizo. Ivyo vyose tukabikunda ko ibintu byose bigutwara muri elevation. Aho ugasanga umuntu n'ikigaba n'umuparese ntacakora, avyuka saa 5 akaryama isaa 9 z'ijoro, ariko akavyuka avuga ngo nzoba umutwe sinzoba umurizo. Igisagara twarakimaze, ibintu twarabimaze, yani twari twacisa aba Jehova n'ibijuru ryabo riri ngaha mwisi, ibintu byose twarabifashe. Reka nabagirega abantu b'Imana, aya majambo y'Imana turashobora kuyakoresha mu bintu by'umubiri bijanye n'ivyifuzo twavanye mwisi, ivyo vyifuzo bikimurirwa mu bwami bw'Imana, hama tugaca duhura n'abigisha batubwira ko bishoboka kandi ko ari vyo, hama izo utafashe baga ngo ntiwizeye neza, hako akunda umupfumu iyo vyansa kugira ngo umuti ntiwawunyoye neza, ngo mbega wawunye ngo hari n'igihe bakubwira ingene uwunywa biri komplike, ukawunywa ukesheje, ngo ni wahunyije ngo wagira usinzire gato, ngo yego ngo warawishe. Ugasanga nivyo uravyumva, turi hiyo mu vyumba vy'amahombi, turi hiyo uravyumva ibitashobotse bakatwemeza ko hari ikintu tutakoze neza, ukarushiriza kwiyagiriza kuko utari kurinjira mu masezerano, ariko kayoberwa mbega ayo masezerano nayahe. Kuko abantu b'Imana birashoboka ko witiza ivy'Imana kugira ngo ukemure inyishu z'ivyifuzo vy'ukubora bikurimo. Nuko muranyumva, nuko muranyumva abantu b'Imana. Ibi ndavyita kumva ivy'Imana yemera n'ivyidusezeranira, ukavyifuza ukumva urabishaka kurusha uko ushaka Imana. Nico gituma muri no myaka mu mashengero yacu yose dufise abantu bakomeretse bayicayemo, kuko haba hari ibintu abantu bagiye bakurikira cyane cyane wowe ukiri muto. Ibintu byose bikumvisha ubushobozi, ibintu byose bikumvisha amaji, ibintu byose bikumvisha ko uvuga ijambo rimwe bigaca biba. Ninda dakunda maji, ninda dakunda ama solution ari rapide, uravyumva yuko upfa juste kuvuga no. Amina. Uyu mwana w'icangazi yiyubakiye mu murage n'ivyo se amuha, aragera ahantu arabikura, aravuga ati papa bime.
ariko ico nkundira mukuru se abagaburiye yagumye muhira, ariko muto se abahaye yagiye agenda kure ya se. Mbega uwo mugisha Imana yaguhaye muri iyi myaka iheze, muri iyi minsi yaheze, ni murabe mbega ni kubera iki hari umugisha Imana idushikana ko buhoro buhoro amasengesho akagabanuka mu buzima bwacu, buhoro buhoro urukundo dukunda Imana rukagabanuka, buhoro buhoro inyota twari dufise y'Imana ikagabanuka, buhoro buhoro urukundo twari dufise rw'inzu y'Imana tutabura mu nzu y'Imana, tutabura mu bikorane, tugasigara tugenda tugira yandi maprograme mashasha avuka mu buzima bwacu kuko dusigaye dufise agafaranga ko kwicara aho abandi bose bicara. Buhoro buhoro ugasanga umuntu mu gihe ciwe c'umugisha nico gihe ciwe co kwegera kure y'Imana, kandi ikizokwemeza ko umugisha ucakiye ukwegeza kure y'Imana ni gihe icurondera ku Mana ari uwo mugisha. Ico ni gipimo kikubwira ngo ni Imana yabirekurira amaboko yawe uzoyija kure. Je ndemera umugisha w'Imana, je ndemera ko Imana ihezagira, kandi n'ukuri ndamaze kubona umugisha w'Imana mu buzima bwanje, nifata nk'umuntu ahezagiwe. Ariko je kandi sinkeneye n'umuntu anyigisha umugisha, je nkeneye umuntu anyigisha gukunda Imana, kuko ninakunda Imana niyo soko y'umugisha wose. Kandi umugisha urashobora kumborera ukamera nk'umuvinyu, hama buhoro buhoro nkapungukirwa mu vy'Imana, hama kandi ntimusubire kuntumira. Muravyivuga abantu b'Imana kubera iki? Kuko mugera ahantu mukumva ataco nkifise, kuko naraborewe. Kandi ngenda kubwira ikintu kimwe ngo mwitongo rya Edeni Satani yateranije abantu n'Imana n'umugisha bereka. Nuno munsi strategy ya Satani yo kudutandukanya n'Imana, imisi yose adutandukanya n'Imana akoresheje ivyiza Imana itanga. Rero uyu mwana yakunze umugisha, ariko umugisha umuvana mu kubaho kwa se. Mbega ntivyari gushoboka ko se amuha umurage akaguma hafi ya se, ariko kuki aronse ivyo se atanga aca yumva ko akwiye kuja kure ya se. Nuko kuri we yibaza yuko se ni intambamyi, papa wiwe ni intambamyi, Imana ni intambamyi. Bantu b'Imana reka ndabibutsa ikintu kimwe, Imana ntigorana. Reka ndababwira ikintu kimwe, Imana ntiyisigura. Hari ibintu byinshi tubuza uno munsi mu by'ubuvuzi bariko baravumbura. Imana iratubwira ivy'akarimi, muri psychology barabivumbura. Ibintu byose Imana itubarira, amategeko Imana yahaye Mose ashika kuri 10. Ayo mabwirizwa 10 ni imfunyafunyo y'amabwirizwa ashika ku 667. Ivyagezwe vy'Imana na 660 na bingahe bifunyafunyanyijwe mu majambo amabwirizwa 10. Imana ntiyisigura. Iyo tubujije ikintu ntaba ari ku nyungu zayo, iyo tubujije ikintu ni ku nyungu zacu. Ariko rimwe twumva umenga mungana tubaniya sana. Uyu mwana amaze kwakira umurage umujana kure ya se. Ndaje kubabwira abantu b'Imana kandi ndabakebura kandi ndababurira. Igituma se atigeze yibwiriza guhujya mwana bijya bintu nuko atigeze amubonamo gukura gukwiye ko tuba bimuhaye yifata neza. Ndemera yuko Imana ari yidushikana ku ntambuko zose. Hari igihe nsengera ibintu bimwe bimwe nkaririra Imana ku bintu bimwe bimwe, ariko iki kintu naragitahuye ivy'Imana itarampa suko idashaka kubimba kandi suko binaniye, ariko nuko hari ibintu Imana iduha iravye aho tugeze n'ingene tungana, ikagira ivyiduhaye ku rugezo rw'ingene rikiradukuza. Kuko iyo uhaye umwana w'umuhererezi nk'uyu ukamuha umurage wiwe ukawumuha adakuze mu mpwemu, ico ukoresha awutwara mu buhumbu akarenga ibigo akaja gusambana mu bisagara. Uyu mwana niko yakoze, bikamuherako bikamusambura, wamugisha ugacika igikoresho cyo kumwica no kumwonona. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe sana. Kwizigira Imana no kugira confiance Imana yuko Imana naho kwitabura nk'aba bagabo bo kuri Karumeli, naho wogira iki Imana yigukunze iguha ibintu ku rugezo rwawe rwo gukura.
muriko muranyivuga abantu b'Imana. Rero iyo twasenze turahumurizwa nuko twabwiye umuvyeyi adukunda, ariko ivyo atampaye navyo ndabimushimira kuko arazi icampa na ryarakimpa n'uburyo akimpa, ariko kandi n'igihe atarakimpa ngomba kuba kwizamu ryanje rijaye no gukura kwanje, kuko ndazi yuko kudakura kwanje kurancereza kwinjira mu mugisha w'Imana. Hari igihe wibaza kubereye ibintu nubihabwe, hari igihe wibaza ko ufise ingabire zikomeye, ariko abantu rimwe na rimwe ntibazishire mu gaciro, atari kubera utazifise, ariko hari ibindi bintu bikurega mu nyifato yawe no muri kamere kawe bigaragaza ubwana, bigatuma ico bokuzeza batakikuzeza kuko uracacira inkonda. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntugahe umwana muto amabanga akomeye kuko yogwa mu bwibone. Nukuvuga ngo mu yandi majambo, iyo umuntu hagize promotion hakiri kare abahejeje guhambwa hakiri kare. Nico gituma mushobora kubona abantu bavumbuka bagakorera Imana imyaka 2 amazina yabo akavugwa, imyaka 3 amazina yabo akavugwa, bakaba barurangiranwa, inyuma y'imyaka 4 amazina yabo akazimangana, ukibaza ko bapfuye kandi bakiriho. Kubera iki? Kuko ingabire ufise nta na rimwe ikwiye kugira ngo iguhe ubushobozi bwo kuziga mu murage wawe n'amavuta Imana yaguhaye ku rugezo rw'igikorwa cyo gukura gishobora kugira. Nico gituma niwita imbere hakiri kare urashobora kuzopfuba hakiri kare cyangwa ukananirwa hakiri kare, kuko uko ingabire yawe ingana, ingabire tuyihabwa tugikizwa, ingabire tuyihabwa ku buntu, ingabire ntituyikorera. Iyo umuntu afise ingabire ntibivuga ko akuze mu mpwemu, n'uruyoya mu mpwemu ruragira ingabire, ariko ico tudahabwa n'ingabire, haleluya, nivyo twita ivyamwa vya mpwemu yera. Impinduka yo muri kamere nituyihabwa, ni igikorwa Imana ikora igihe cyose tuyemerera gupfa ku vyacu tukareka igikorwa c'Imana kigafata ikibanza mu buzima bwacu. Ivyo nivyo bidukuza bikatugira kuba abantu bafise kamere k'abantu b'Imana. Muriko muranyumva? Rero shengero ry'Imana, nemera yuko ico dukwiye guha agaciro nk'ishengero, dukwiye guha agaciro ivyo bintu byose bizana impinduka mu buzima bwacu, bizana uko gukura mu buzima bwacu, bizana uko kubohoka mu buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kuko iyo umaze kuja munsi y'amaprojecteur ukaza ahabona, ariko ukaba ufise intege nk'inyinshi utigeze ubohoka, ivyo nyene nivyo Satani akoresha mu kugutibura hasi. Uko waduze ni kutibuka, abantu bakabura aho bazimanganiye, atari uko Imana yakwatse ingabire, ariko ari uko aho utabohotse hacitse umutahe wa Satani wo kuzogusamburira imbere. Imana nifise ikibazo cyo kutugaburira no kuduhiraga ijyaye. Imana nifise ikibazo cyo kuguha umugisha wawe, Imana nifise ikibazo cyo kukugira gute, ariko kandi ni kubera iki uwo mugisha uri kurawuheklama, kubera iki uwushaka cyane. Ubwo ni wowe uwushaka kugira ngo uje mu gisagara nk'uyu musore, uje mu buhumbu. Ubwo uri kurashaka uwo mugisha, uravyumva, tugikizwa tucaka umuriro mwinshi cyane. Naho uransaba Imana, Mana mpingabire zo gukiza abagwayi. Nta mujene n'umwe adashaka gukiza abagwayi. Twese tuba dushaka yuko abagwaye bose baza ngaha bagaca bakira n'ibitaro bikugara. Ugasaba ingabire zo gukiza ingwara, rimwe Imana ikazi ikakora ati koko mbega uyishakira iki Imana? Kubera ubwami bwawe Imana igakora kwambara ipu, kubera isifa zawe. Pointre. Muko murabona abantu b'Imana, ndashaka uno munsi mibaza ikibazo, mbega ivyo ushaka kubera ko ubishaka. Ivyo uri kurasaba so uno munsi ngo mpa nka wa musore twasoma kubera ko ubishaka. Mana mijwi ryiza nzorenda kuririmbira, nzorenda guhicubahira, Imana ikakurungurira ati ariko kweri bebura twenza kwe. Imana irasesa imitima yacu, irazi igituma ibintu bimwe tubishaka, irazi yuko rimwe na rimwe turiko tubironderamwo kuba rurangiranwa no kuba populaire, tutariko turabironderamwo inyungu z'ubwami bwayo. Hama Imana ikintu kinyigagiza umutima wayo kigatuma ihaguruka, ni inyungu zayo apana inyungu zawe. Bwana sifiwe sana. Umunsi uzotahura yuko umugisha wawe uri mu nyungu z'Imana, umunsi uzotahura yuko umugisha wawe ari ugukorera inyungu z'Imana, umunsi uzogwana ugaharanira gukorera inyungu z'Imana, wowe ukivana mu gitigiri ukazimangana,
Kuma Yohani Batista yavuga abonye Yesu ngo birakwiye ko nzimangana agashigwa hejuru. Umunsi rirya jambo muzori tahura ngo reka nzimangane we washigwe hejuru. Ndashaka kubashingira intahe ngo muzo mutahuye ibanga rizotuma mukuzwa mukoreshwa n'Imana, kuko Imana igihe cyose ikeneye kumenya ngo mbega uyu muntu ahagararira inyungu zanje canke ahagararira izina ryiwe. Uhagararira izina ryawe uzomera nk'ishugwe canke inkurume go mu gitondo, uzosayangana mu kanya gatuzimangane atari uko wabuze ingabire. Ariko hari abakozi b'Imana Imana ishira muri tiroire bagifisa amavuta ikabanyegeza, bakavuga ngo mbega ntuze ngo aracari ino, ngo ari ino, ngo akorera yego tutamubona, ngo ari ino fini. Murazi ko Sawuli yabandanije kuba umwami ariko Imana itakiri kuriwe. Imana itakiri itacemeranije nawe utakaza ico bita insinzi. Uragumana ingabire kuko ingabire z'Imana ntiyizivuguruza ko, ariko utakaza victoire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Vuga uti iragi. Haleluya. Vuga uti iragi. Ni bande mu vision ko ndavuga? Yesu ashimwe cyane. Urabizi iyi ni ingwano nemera, kandi umuntu wese agomba kugira y'ubuzima bwiwe. Ugomba iminsi yose kuzana ubuzima bwawe gukunda inyungu za so kurusha gukunda inyungu zawe. Kandi muri izo nyungu za so n'izawe zari zirimo, siko abantu b'Imana, kuko aryoherwa no kutugirira neza. Niko kamere kiwe, niko ari aryoherwa kutugirira neza. Ariko kandi agomba kutubohora inyungu zacu, kuko izi nyungu nizo zica uyu mwana agafutana, kugeza naho uyu mwana mukononekara no gusangira n'ingurube yagize icimviro. Bibiliya ngo asubira mu mutima wiwe. Vuga utasubira mu mutima wiwe. Uyu munsi ndashaka yuko usubira mu mutima wawe mukibaza kino kibazo. Haleluya. Uyu mwana ngo aragaruka ngo asubira mu mutima wiwe, arabaza ati ariko burya kwa papa n'abakozi ntibahaga, ni gute nashitse aha hantu ntagihaga, natakaje n'ibibayabaye mu minsi yahera nari umutunzi. Uyu mwana ahishurirwa yuko se aruta ibintu. Presence y'Imana iruta benediction y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwavyumvise abantu b'Imana, ukubaho kw'Imana kurusha umugisha w'Imana, ukubaho kw'Imana kurusha ivy'Imana iduha. Nukuri biragoye kubwira ibi bintu. Muri Afrika narabivuze mu misera, twakuriye mu bukene bwaraduhamuye. Twese indoto zacu n'ugutunga, twese indoto zacu n'ibintu. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, ntugashira inguvu mu vyizigiro bihera. Ega ivyo bintu reka Imana ibigushikaneko, ariko ntukabirondere mu rugezo rwo gutandukanywa nayo. Uyu mwana yararondeye umurage wiwe gushika naho atandukana na se. Ndaje kubabwira kuri uyu mugoroba ngo ukubaho kw'Imana, presence y'Imana iraruta ibintu vy'Imana. Mukunde ukubaho kw'Imana, mukunde imigenderanire yanyu n'Imana, mukunde ubucuti bwanyu n'Imana, mukunde ya masengesho yanyu muri mwenyene, apana ishengero ryahamagaje amasengesho mwenyene muri n'Imana. Mukunde wamanya gusoma ijambo ry'Imana muri mwenyene mu Imana. Musenga Imana mutaje kuri podium, musenga Imana mutanaje no kuri podium. Musenga Imana kubera muyikunda, kandi ko mushaka gukundana nayo, ntitituka, ntibora, ntisaza. Yesu ashimwe cyane. Kandi nikoze isoni uwayizigiye, abandi bose barashobora kumaramara. Muriko muranyumvaga abantu b'Imana? Bene uyo muntu atera imbere atazi nigene karatera imbere, kuko sivyo ashize ku mutima. Ariko Imana birayinezereza kumugirira neza, kuko Imana irazi ko niwashika kuri podium uzokorera inyungu zayo. Bantu b'Imana, ndakunda kuvuga ngo Imana irapfuhira podium. Hari Imana idukuza twege nk'abakozi b'Imana, aha hantu hagacika hacu. Tugahagarara imbere y'ishengero tuvuga amakuru yacu, tugahagarara imbere y'ishengero dutura imbibe, tugahagarara imbere y'ishengero turirimba turindire ko abantu batubwira ingene twaririmbye neza, tukitiranya podium y'Imana na twebwe. Ngenda kubwira ikintu kimwe ngo ntuzomenya n'icaguseye, ntuzomenya n'ingene Imana yakuzimije. Wana kujya bazimya amatara bafyonda interrupteur, haje wowe ufyonda yahoca hirabura. Hari abantu Imana izimya bakazimangana bagihumeka, kuko bitiranyije ivyayo n'ivyabo.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ahantu harubashwe. Aba bantu bicaye ngaha barubashwe. Iyo ijambo rivuga rirabohora, rigakiza abantu, rigakiza ibikomere, rigafasha abantu gutahura iyo bariko baraja. Iki kintu kiyo kirakoreka ngaha ni intambara yo mu buryo bw'impwemo. Ahantu haratunganijwe. Yesu ashimwe cyane. Sisenga kubera ngiye kuri podium. Haleluya. Kuko se amasengesho ya podium dusenga kuko twahamagariwe kubana n'Imana, twaba kuri podium tutaba kuri podium. Ariko isi kibanza ca théâtre, si ni kibanza cyo kuvuga, ni kibanza cyo kubaho hama tukavuga ivyo tubayemo. Muriko muranyivuga gashengero ry'Imana. Muriko muravyumva. Reka ndangize mvuga ngo uyu mwana amaze gushikana aravuga ati jewe narataye umusitari. Harageze ko nsubira kwa data. Yesu ashimwe cyane. Harageze ko nsubira kwa data. Nkaja kumusaba ikigongwe. Nkaja kumusaba imbabazi. Nkaja kumubwira ngo papa naragucumuyeko. Nahora nibaza yuko wewe utanyorohereza. Nahora nibaza yuko wewe utumva ibintu. Ariko inyuma y'ukuyerera ndahejeje gutahura yuko ukubaho kwawe kuraruta ivyo wampaye. Nari nkwiye kugukunda kurusha uko nakunze bijya wampaye. Ariko bijya wampaye byarakunteranije ko ndaje kugusaba ikigongwe kuko ndatahuye yuko désormais wewe uri important kurusha ibintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Hari igihe mu buzima bwawe ushobora kuba uri kuraca mu bihe bikaba ari ibihe bigoye, ukiraba ukavuga uti je nashitse ngaha guta. Ukiraba ugasanga Imana isigaye iri kure yawe. Ukiraba ugasanga umenga waratakaje Imana. Ukavuga uti je kera nari umuntu akunda Imana, kera nari umuntu mfise umwanya w'Imana. Ariko kuva wubatse urugo ukavyara umwana wa mbere, ukavyara umwana wa kabiri, barakubuze, warazimanganye. Igicaniro cawe carazimye, itara ryawe ryarazimye. Ego urakorera Imana, ariko gukorera Imana muri experience, kuko ibi dukora turashobora kuba tubizi, turashobora kuba dufise connaissance. N'abapagani bariga theology. Hari abahinga benshi b'abapagani biga theology, hari abisilamu benshi biga theology kugira ngo bagwanye abakizwa. Bibiliya abantu barayizi. Twege nituzana ngaha amajambo yo gusoma, aha anyico tuzana ubuzima bwacu tubayemo. Ivyo tubayemo, ibiriko birakoreka mu buzima bwacu. Ivy'Imana irikira dutahuza, ivy'Imana irikira hindura. Yesu ashimwe cyane. Naho ibisigaye abantu b'Imana gukubita piano irashobora kuba experience, kuko wona kubita piano hajya kandi unayikubita no muri karaoke. Ata principe ufise mu kuvuza piano, uvugiriza Imana ukavugiriza na dagondi, kuko quelque part hari ahantu Imana itashitse mu buzima bwawe. Turashobora gukora ibikorwa vy'Imana mu kamenyero kavyo, ariko twarapfuye atabuzima tugifise. Ariko birasaba ingufu nyinshi kugira ngo ugaruke muri wewe uvuge ngo erega bwa bundi ni jewe nihenze, erega bwa bundi nakoje. Bantu b'Imana, urugendo rwa mbere runiniya ni urugendo rwo kuva mu vyimviro vyawe uja mu mutima wawe ukitora ikosa. Nico gituma nshaka kugutera intege ndakubwira kuri uyu mugoroba, mvuga ngo ni gute iragi rya data umugisha w'Imana utoduteranya n'Imana. Ko twahawe umuragi, ko twahawe iragi ritabora, ni gute iryo ragi ritoduteranya n'umuvyeyi wacu. Tukaryakira ariko tukamuguma hafi, tukaryakira ariko tukamukunda, tukaryakira ariko tukamukorera, tukaguma dufise amaguru ari hasi. Hari umuhungu twahuye aje ngaha, aje yiruka nkavuye ku kazi, aravuga ati tugomba gukora tugatera imbere mu buzima, ariko tukanakorera n'Imana. Tukanakorera n'Imana. Uyu munsi y'abantu bahezagiwe bava mu bikorwa. Muramaze kubibona? Uyu munsi y'abantu bahezagiwe ugacika igitangaza, wahora uri mu protocol ubanza kubivamo. Ukayuga ati nijyare tuzobona abantu bateye imbere bakorera Imana bakaguma baciye bugufi ntibaborezwe n'iterambere, kuko narijya terambere ruri kurashitswa ko n'Imana yari guhaye. Nta na rimwe iragi ryari rikwiye kukuvana mu vy'Imana. Uravyumva ugatavuga ngo ubunyango sigende umuntu ngo wabeye ikari. Hakuna bei ikari. Ye enjoy ni bei ikari vraiment. Wewe uko bei yo ndogo, umwana w'umuntu ni iki umwanya muto arazimangana. Yesu ashimwe cyane.
ikibazo rero niko ndashaka kubaza kuri uyu munsi, ni ibihe bintu wumva ko mu buzima bwawe vyaje ari vyiza ariko vyakwegeje kure y'Imana, vyaje ari vyiza ariko vyaragutwaye kure y'Imana? Iyo tuje imbere y'Imana, ibi nivyo bibazo tugomba kwibaza: mbega ndi hehe, mbega ngeze hehe, mbega nteye hehe, mbega ivyanje bimeze gute? Biroroshe yuko tuva ngaha, tuva mu bikorane, tuva kuri afishi imwe tuja ku yindi. Biroroshe ko tuba abantu birukanka nka marita, tukaba abantu bari mu muvuduko, bakora ibintu byinshi, abantu biruka, abantu babiri cuye, abantu batumigwa ngaha bakiruka hajya anya, ariko ugasanga hari ahantu ivyo nivyo byacitse uburyohe bwacu, twabaye barurangiranwa, ariko Imana ntikirimwo, n'uburyohe bw'Imana ntibukirimo. Yesu ashimwe cyane. Kuri uyu mugoroba ndagomba duhaguruke dusenge duhagaze kuri iki ciyumviro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uyu mugoroba ndashaka gufata umwanya wuko dusenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugira ngo Imana idushinge neza mu vyayo. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo Imana, haleluya, idusubize neza mu kibanza cacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina. Ariko biragusaba yuko wewe wiraba ukavuga ati, mbega ni kubera ikindi ko ndayirondera cyane, ni kubera ikindi ko ndasenga cyane. Hari abantu tubona mu masengesho ugasanga n'umusenzi ateye ubwoba, adasiba amasengesho namwe, ugasanga ntiyari bwavyare. Yapfa kuronka umwana nyuma y'imyaka 5 akaronka ikibondo, moto chini mu maombi ntitumubona, mu biki ntakiboneka. Ukabona ngo uyu muntu yakunze amasengesho kuko yakunze inyisha zoyavanamo. Ariko waza kubiraba mu buzima bwiwe ugasanga ibisigaye byarahagaze. Haleluya. Hari n'umuntu akora kugira bamubone, akitanga kugira bamubone, hama hagera igihe akabona barahejeje kumubona baramwemera, agaca atangura kuzima. Muze muhore musuzuma impamvu zidutorera gukora ikintu, kuko nimba ari ikintu ca mbere kiduhumanya kikatwonona, n'umugisha w'Imana uradutandukanya n'Imana, kandi atana ari mu mugisha w'Imana wari ufise intumbero yo kudutandukanya n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nico gituma uno munsi nababwiye nti tugomba gufundikirira ijambo. Haleluya. Twibutse yuko iragi ryacu rirahari, uko twarivuze uko rimeze rirahari. Ako ndashaka uno munsi uvuga uti, Imana usubiza mu kugukunda. Yesu ashimwe cyane. Subiza mu kugukunda. Haleluya. Subiza mu kugukunda, subiza muri ubu buvyutse. Wama ubayeho wiyagiriza kubera ibintu uzi uri kuragenderamo, kubera ibintu uzubayemo, kubera ibintu uzi by'amabi gukubita hasi. Uyu mugoroba utubera umugoroba wo kwigarukamo muri twege, tukavuga ati, Mana naragucumuye ko, Mana narahemutse igihe wowe utahemutse, ndashaka kwinjira mu gihe gishasha. Haleluya. Iki gikorane nizera ko kitwinjiza mu gihe gishasha kuri umuma wese, bivanye n'ingene wakiranye ubugwaneza ijambo ry'Imana ritewe muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Urashobora kuvyaguruka tugasengera hamwe. Haleluya. Hari igihe wumva umenga waratakaje uburyohe bwari mu migenderanire yawe, ariko ivyo byose ugiye ukabiraba ukabisuzuma ugasanga hari ikintu ciza Imana yagukoreye, ariko nico Satani yakoresheje mu kukwegeza, mu kugenda urazima. Warubatse urugo rwawe uja kure y'Imana, uronka abana uja kure y'Imana, uronka akazi gashasha, ivy'Imana ubija kure. Uravyumva bakoza kutaboneka, mba ndi mu manama, mba ndi muri ibi, rimwe bikaba atari navyo, ariko ari ubugaba bwaje mu buzima bwawe, kuko ni nkuko umenga Imana yaraguhaye ico wari ukeneye, ni nkuko umenga Imana mwapfana ivyo. Kuri uyu mugoroba ndagomba yuko Imana ikosora ico kintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina. Kugira ngo ntuze wihemukire mu minsi iri imbere, kuko washizanye ibindi vyizigiro bipfuye, ejo bizogutuma usubira kumva uri umukene kandi ubabaye, kuko wavuye ku vyizigiro bizima ariyo Mana yawe. Nimba wumva vy'ukuri kuri uno munsi twese tugiye gusengera hamwe, ariko ku buryo bw'umwihariko, nimba wumva umenga uyu munsi je ndagomba guhitamo kwihera ubuzima bwanje Yesu, sindabumuha. Iminsi yose twarabanye muri iki gikorane, ariko nturamuha ubuzima bwawe, nturamwakira, nturavuga ngo Mana ndashaka ndahevye ibindi byose nirukira, ndagiye kukwirukira, ugiye kuba impamvu yanje yo kubaho. Ukavuga ati, uyu munsi n'ukuri ndumva ngomba kwegurira ubuzima bwanje Yesu. Aho muri hose, aho mwicaye, ndashaka nimba uhari uvuga uti, uyu munsi ndashaka guhura na Yesu, ndashaka iyo Mana impa ivyizigiro bitabora, insezeranira bitabora,
ikivuze gikora ndashaka kuyiha ubuzima bwanje. Nimba uri ngaha ndashaka kuduza ukuboko ndakubone ko turagomba gusengera ku buryo budasanzwe, kuko iyo niyo ntambuko ya mbere twese twateye umunsi umwe twahaye ubuzima bwacu Yesu. Wowe uri ngaha anya ukaduza ukuboko kwawe tukagusengera aho uri uvuga uti ndagomba guha Yesu ubuzima bwanje. Ninde ari ngaha kuri uyu mugoroba? Haleluya, haleluya. Duza ntaco, ntutinye. Iyi ni decision yawe, uko no guhitamwo kwawe atawundi bihagaze ko. Yesu ashimwe cyane. Aho uvuga ngo ndashaka yuko naho uyu munsi nova muri ubu buzima, naho Yesu yoza gutora ishengero noja mu ijuru, ukavuga ati Mana ndagomba kukwiha kuko ndagomba yuko nzobana nawe ibihe bidashira. Singomba kuzoba kure yawe ibihe bidashira ndi mu gihano, ariko ndagomba kukwiha. Imana iguhezagire na wewe. Ninde wundi ari ngaha hari gihe usanga Satani ariko araguteza ubwo wacaka guteza isoni, ndagomba uduze ukuboko kwawe uvuga uti ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu. Haleluya. Uyu muntu twaramwakiriye mu buzima bwacu, uyu mwami twaramwakiriye ubuzima bwacu burahinduka. Nawe Imana iguhezagire. Ninde wundi ari ngaha mugumiza amaboko yanyu hejuru, kuko ntibiteye isoni. Nivyo twahora turimo byari biteye isoni, ariko ntibyaduteye isoni kubibamwo, kandi ntibiteye isoni guhagarara n'Imana yawe. Amaboko yanyu hejuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nimba wumva uri kuranagwana n'ubwoba, ndagomba kubwira ko ari Satani ariko arakubuza gufata iyi decision, kuko ari wazica ariko arakoresha ubuzima bwawe. Ariko uyu munsi ugomba kumucika, uyu munsi ugomba kwavavanura nawe, uyu munsi ugomba kuvuga ati ubuzima bwanje burahindukiriye Imana, ibihe bidashira nzobana n'Imana yanje, nzokurikira Imana yanje. Ushishikare kuduza ukuboko kwawe. Bwana sifiwe sana. Munyemerere dukomera amashaba abantu mashi menshi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Murashobora kwegera ngaho imbere tukabasengera muhagaze ngaho imbere. Nta muntu agira mariage yinyegeje. Haleluya. Guha Yesu ubuzima no kubana nawe ibihe bidashira. Iyi ni mariage ya mbere izokurikirana. Ntugire isoni ngaha, twese ibi byaradushikiye. Mwese nimuze ngaho imbere kugira ngo dufate umwanya wo gusengera hamwe, tubasengere. Haleluya. Tubabone, tubaryohererwe. Ako ni mwoko mamashi. Ariko kweri hari gihe Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki gikorwa nikiba umuntu atasubiriye mu mutima wiwe ngo yirabe yigaye uko ari, kandi ibi biruta ibindi vyose, ibi bikomeye kurusha ibindi vyose, ibi barahambaye kurusha ibindi vyose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari umunezero mwinshi mu ijuru iyo umunyavyaha umwe yihanye. Nta kindi kintu na kimwe Bibiliya itubwira gitera umunezero mu ijuru kiresha umuntu umwe yihanye. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Barizo mwicaye warakiriye Yesu. Ndabizi ko igice kinini cy'abantu muri ngaha mwaramwakiriye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe sana. Abana Yesu ashimwe cyane. Abana murabana mu nzu y'Imana. Abana Yesu ashimwe cyane. Ariko ga yemwe mwebwe iragi ntimuraritahura, turasubiramo wa zero. Abana Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ni bande bazi ko abana bahora bakosa bagacumura? Abana turacumura. Abana turagoye. Abana turagora Imana. Ariko ndakunda Imana ko igihe cyose iyo tugarutse itwakira tugumbira, itwakira iryohewe nk'itsinzi gori. Kubera iki? Kuko irazi yuko kwitahura niwo mugisha wa mbere ubaho. Nico gituma duhagaze kuri iri jambo tumazemo iminsi turiko turiga. Ndagomba tugiye gusenga. Bamwe turi mu kibanza tunasengera nabo bari ngaho imbere, ariko tugiye gusenga nk'abana bafise aho bakoshereje Imana. No kuri no munsi inyuma yo kwigira ijambo ndashaka twihane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka twihane. Ndashaka twihane amafuti yo mu nzu y'Imana. Ndashaka twihane amafuti atubamwo turi abantu b'Imana. Ndashaka twihane amafuti tunishigikira ngo nanaka niko ameze, ngo none ngo nuko ngo turi mu mubiri, ngo twambaye umubiri. Bano b'Imana kuba twambaye umubiri, n'Imana iraze ko twambaye umubiri, ariko ntibisobanura amafuti tubamwo mu izina ry'umubiri. Mwibuke ko nimba tuvise n'umubiri, mwibuke ko umubiri utaruta na mpwemu yera dufise. Iyo tuguma twisigura ngo turi mu mubiri, tuba dukengera mpwemu yera twahawe atubamwo, ashobora kutubohora no kudukiza no kuduha kunesha ibitunesha byose. Haleluya. Mwebwe muhagaze ngaho imbere musubiremo aya majambo, muvuge muti muraza kuvuga n'ijwi rirenga, kuko ngaha bimeze nk'icemezo tugiye gufata imbere y'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwizera mu mutima wacu, haleluya, ko yapfuye, haleluya, hama tukatura n'akanwa kacu, siko tuzokizwa.
gukizwa ni ukwitahura kuri umunyabyaha ugaha Yesu ubuzima bwawe kugira ngo akubere umwami n'umukiza, ugahitamo kumukurikira. Aha mwari mupfuye, Bibiliya yababona nk'abantu bapfuye, ariko uyu munsi mugiye kugirwa bazima. Haleluya. Hama Imana izobashoboza kuyikurikira. N'abandi ngaha baraza kubafasha. Musubiremo aya majambo muvuge ngo Mwami Yesu, kuri uyu munsi nditahuye yuko ndi umunyabyaha, naragucumuye ko, ariko ndahisemo kukwakira mu buzima bwanje nk'umwami n'umukiza wanje. Umbabarire kuko naragucumuye ko, unyoze n'amaraso yawe. Umbabarire ibyaha byose nagendeyemo. Uyu munsi ungire mushasha. Uyu munsi uze mu buzima bwanje, untegeke, undongore, kugira ngo ndakumvira iminsi yanje yose yo kubaho. Urakoze kumbabarira, urakoze kunkura kwicaha cyose. Ibya kera biraheze, uyu munsi vyose biracitse bishasha. Ncitse umwana w'Imana, izina ryanje riranditswe mu gitabo c'ubugingo. Nopfa kuri ino saha, nopfa mu ijuru, kuko nagizwe icareme gishasha. Urakoze kumbabarira, ndahaye kaze mpwemu yera kugira ngo anshoboze gukurikira Yesu. Urakoze Mana kumbabariye, urakoze kunkuye kw'ivyaha byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye. Amen. Amen.